Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye. Abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo. Hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho ku bwanyu, ntimutangwe. And I give thanks again to be around. Peace International TV represents. Ichini kibazo ngomba kubaza mugabo ni mundirimbo kugani. How should I live in this world of today? None ngombeho gute? Nitaishije? Yeah. How should I live in this world of today? Yeah. How should I live in this world of today? How should I live in this world of today? They should realize that the time is moving fast, and we can't understand what's going on. Here we brothers, sister, brothers, everyone talk one about these changes for reaching every day, and it's changing everywhere. So say, changing everywhere, mentality, yo, oh yeah. I and you want to see the nature people, but wrong systems want to destroy them. So how should I live in this world of today? How should I live in this world of today? How should I live in this world of today? Ah, yo. Sikiliza. Jaina umai kwa wale waliozaliwa kwa baba mmoja. Mama Afrika hatari leo kwa haya matatizo ya kila siku kwa siku. Oe, kwa nini kila siku watu watabika Afrika mekwa them? How should I live? Nishije. How should I live in this world of today? How should I live in this world of today? When people suffering everywhere, how should I live in this world of today? When people dying everywhere, how should I live in this world of today? Yeah. Moja kwa moja, this is Yoga Man, tupo tena. One love still. Rastafari live it up. Yeah man. Reka ndabaramutse nongere ndabipfurize ibihe byiza. Nongere ndabaramutse kandi agenda nagenda nkuko tubana umunsi ku wundi. Murabize ko ndabakunda cyane atagihindutse tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Bane bezi bashirano indundi selector man the place bombo kara the one and only in our country around the world. Muranzi neza cyane tuba turi kumwe hamani Peace International TV on the real. Mwuko bisanze murabana imbere ya kamera muntu turi kumwe ntiyoroshe sana. Basanze je n'aba bariye umunsi ku wundi. Ndabazanira ibintu bishasha nkuko mwa muvyifuza. Yoga man Rasavar. Abese muramuzi uyu muramuzi mu ndirimbo muri 2022 yarasohoye indirimbo Everybody hama kandi sahuni yahereje aho noneho 2022 yaragarutse turondera amahoro ishari ni hori ishari ihori no gusambura ibyo byose twe ariko itandukanye na nani mugabo haraje n'ubuntu
iyo izo ni za old muri za 99 2000 uri siri yes uri siri yoga muri 2002 yeah z'ubuntu burihabwa ni za 2022 sibyo nyene ndiko ndavuga ubuntu burihabwa nubisati nka 2002 2002 no 2022 yeah neza cyane ubuntu burihabwa uri kumwe na ba Estanishi Timi naso voilà batoyi banje neza cyane batoyi ba taraza kukiza ko musaza ariko karenda guhe nikaze karibu cyane ego cyane ndashima cyane kuba ndi hano imbere ya byose greetings to everybody greetings in the name of the Most High Jah Rastafari ganze yes ndashima cyane kuba ndi hano muri International Peace International TV neza cyane yes asante sana wisante aleze msaza twaherukana kera muzaza nibuka ndagukurikirana nkiri ku ishuri ndakutse muzunguruka hano mu gisagara ca Bujumbura uravyumva mu marisi agiye atandukanye mwakorera amasho ico gihe mwari mugezeho musaza ariko kandi tongeye kubona na 2023 ndibaza ko hoba haheze nk'imyaka nka 200 ngira ngo ndakuzi yego kabisa iyi saha warazungurutse uraja South Africa uraja za England uraja za mu Buholande uravayo uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi welcome kwanza mu gihugu cy'u Burundi busaza nubwo maze umwaka iregana kuguha ikaze thank you so much yes naho maze umwaka umwe mugabo urumva ndacahakumbuye cyari mushasha musaza myaka 40 tari mu gihugu yeah ni myaka nka 200 yes imyaka 200 ishize neza cyane aha yogaman mu buzima bwa buri munsi bona bimeze gute aho hanze imbere yo kushika hano muri Peace International TV byari byifashe gute musaza rimwe na rimwe ntibyari byoroshe nuko nyene nuko kutoroha ntavyo nabona kubera ko nari nkifise igishika cyinshi cyane numva nari nkumbuye muhira 20 years numva 20 years imyaka 200 one time ntari mu Burundi ntari muhira mu gihugu c'amavukiro ntazi inkuru z'abavyeyi banje umva ntazi inkuru za mitani kwetu makamenge tena ulitoka hapa Kamenge ngarikina na matope ngari tuna Kamenge ata mabarabara musaza hakirimwe imyimbati hari za mirango zagatungura ishamba gusa hata hikoko bari mu miceri ushobora kwibaza ahantu bari mu myumbati n'ivyema n'ibiki ukuntu hari hameze ariko msaza urabona yuko truly speaking ngarutse usanga ari gisagara amabarabara umva hari amatara umva amatara twebwe igemvayo nta matara yari ari mu mazi y'abantu niyo ndahasanga amatara uravye ku misozi amatara rikaraka mu misozi cyane hose hari anye bari carrière bari japivo watch out so ni byiza cyane so nanje kuva ngishika I was so much excited nari fisigishika kandi numva ndaryohewe n'ukuntu n'inshuti zanje baje kumpitana kuntegera ku kibuga c'indege kavuga ati musaza rahawe ikaze ndaje kabisa ndaje kuko kanatsinda n'igihugu cyaragiye gihamagaza abantu ni batahe abari hanze nimuze tubaki igihugu cacu I'm here neza cyane wumva mugabo kuvyerekeye ibikorwa byanje hira by'umuziki it was some little bit difficulties ari bigoye bike mugabo nuko ntashobora kuyibona so I was just excited yiryohera kwanza ndacara bakwanzi muhira yeah ariko ni sawa kabisa ndabona changes mu wacu mu Burundi neza cyane kuvyerekeye iterambere musaza ico gihe ugenda ukongera ukagaruka harabaye changement itari ntonya aho turiko turanabona wanashaka abaririmbyi harabaririmbyi benshi utanazi ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari nabo bashitse ukavuga ati bakakubwira ati uyu numupeti tukunuko ari hit man ukaratangara n'umustar ukamuraba ukavuga ati no
no oya azi ndiko navuga ati nkawe yogamana hano mu Burundi umaze kwagera bivanye n'umuziki wa kera karite y'umuziki wa kera n'uyu munsi umaze gushika hano mu gisagara ca Bujumbura ubona umuziki rero ku mande zose nk'umuntu ugira reggae n'abakora profane ubona umuziki uracameze donc wasanze umeze nkuko wari ushaka nyine ko ushobora kuba umuziki umeze bon okay icambere nshobora kuvuga kuvyerekeye ico abanyamuziki themselves musicians bonye barafise intambwe bagerageje gupushinga further no gupushinga gushira imbere gato bariendelea kidogo mu vyerekeye practically technically kuvyerekeye ama style style of music so here can still find dance hall that's what sanga ariyo dance hall ariyo Twitter in another way raga urabona akaba ariho nizi za afro pop music urabona afro raga yes so bo technically na style baregera imbere kuvyerekeye kuvuge nk'ubu turi in this time yeah but music of nowadays bo ariko rero agaca haza ikindi kibazo ca umbajije ati ahugeze wobugezehe so umbajije ati ahugeze uyu muziki mu bisanzwe dushobora guca tubiharura in terms of international way canke national canke local uravyumva ndavyumva ni bitatu there's a high level which is international akaba ariho na national akaba ariho na local biratandukanye musaza biratandukanye kabisa nibyo ngomba kwexplica ko kandi cyane kubera ko nubu naje murabashona iki mko murambaza ako ndashobora kubaza nuyuhe mu musicien wa hano Burundi mucuranzi y'u Burundi twovuga ati two turita international wahe musaza wa muyuhe nibaza bakajanine it's only kajanine voilà only wenyene nta wundi my king meme kidumu ntitwovuga ngo ni international kubera iyo umuntu avuze international my friend bo international nico ngomba rero guhagarira ko explique neza kubganje uko ndabize na been experiment uko nabibonye no makunga ho narindi hose haba muri za Hollande haba za South Africa cyangwa handi muri Afrika za handi namaze gushika za Ethiopia na Zimbabwe n'ibikiruma international tuvuze tuti international no muntu ushobora kugenda South Africa muri South Africa ushobora kubaza umu South Africa wahajya apana umurundi aba muri South Africa mwenyalizari wa pare muzari wa muzawa wa South Africa kamubaza ati kaja nini aramuzi kabisa but fika Ethiopia hariho hose mugabo fika amerikane nshobora kubaza ati ngo ninde kidumu wacu turamwubaha kandi turamuzi urumva but nobody knows him kabisa nta muntu amuzi hariya awezi kwa international South Africa tukishasema international ni kingine kitumosheri because I used to see this niyo bahamagaye kuko hari umuntu nzi nawe nyene ni legend manzo gitambo manzo tupo huku uwo bita Big Farias jana umuntu yatangwe muziki manzo gitambo tunamuyua lakini ule ni mtoto mdogo tukisema international I can say kwera ko nahora mbona hariya kwa mfano anafika parana kama tuko pale South iyo yaje abahamagawe n'abantu b'abarundi niza cyane baba hariya kandi bavuye nga you understand what I'm talking about mugabo twumva dukeneye aka vibe kabarimvyi biwacu tunakumbuka wamisiba kwetu Burundi umva tugire gute bantu twicanga tugira tumuzane ya nibiki aje kuduteramisha so that's how it's happening nta muntu umusauza ababizi yuko uyo muntu yaje cyangwa niyo wumva ngo
bagiye muri za France za hehe si umufaransa urashusha kurabe n'amavideo urabe abantu buzuye urabe ko harimo abazungu nta bazungu barimo so that's what it shows that uko yahamagawe n'abantu b'abarundi bari hariya anye nibo boganije nibo bamugira ivyo onabaza kuza muri show n'abantu b'abarundi ba homeboy abantu abarundi abanyarwanda les congolais you know to still with the same region of you know so ikintu nk'icyo nishobora kuvuga yuko ari national yeah that's a national it's not international it's a national because abantu bo muri nation yawe nibo baguhamagaye hariya uze kubateramisha uze kuba you know so here we just speaking about reality ntabwo tuko tuvuga kabisa ya yumva ni si ibintu byo kuvuga ngo ibintu bimwe byo gupondana abantu turiko tuvugisha ukuri ingene bimizi uko ni ibintu tumaze kubibona uko we've been there twari turiyo twarabibonye turabizi si byo kubwirwa oya kure kuko hivi na wakati sijaona nimeona sasa na I know you know so ikintu nk'icyo nk'umuntu uri cyo kwita ngo ni international kubera ko iyo ari international yagutegereza kuba ari company ya hariya muri France canke South Africa canke Belgique canke nshobora kumuhamagara company y'igihugu ariyo yaguhamagaje and muri national TV yakijya gihugu because if the nito bintu nabonye igihe Kajani naza muri South Africa SABC ni kuvuga ni South African broadcast urumva South African broadcasting nkuko tuvuga RTNB hano niyo yamugirishije interview Kajanine kuri TV so this is the one that we call international niwe muntu dufise mu Burundi international kabisa neza cyane you know so umbajije tumuziki w'u Burundi ahugeze muri etape niyo onye no we still turacari kure cyane mugabo umuziki barawuzi mu Burundi kabisa platique barawuzi neza kila kitu mugabo rero muri rya etape ya business international niho tutarashika you know neza cyane because umuziki wacu tuwe tugize bo ntushobora kurenga ngaha anye mu Rwanda gusa you know because even abatanzania nabo nyene ntabwo si cyane yes you know kandi turibaza mu bintu byo urabona hari ibintu byitwa copy ugomvye gukopinga ntushobora gukopinga kama gufatiria so style ntushobora gufatira ibintu bya igihugu ca hano hafi gusa you know Tanzania Rwanda no nimba dushaka gukopinga naho nyene ushobora gukopinga kure tukumviriza ugakopinga nk'imiziki y'abantu muri Argentina yani kure cyane na nini yani challenge those ones there you know you see mugabo tuko tugira challenge na uko Rwanda na Burundi is still that thing is still the same you know it's nothing we can say because now abanyarwanda nabo nyene nta international irimo ntabwo bafise mugabo barafise ahubwo sinibaza ko bagira numwe eka nta numwe vraiment nta numwe because n'ubwa mbere mu Rwanda bahora bumviriza imiziki y'u Burundi nibo bari n'abafana ahubwo b'imiziki yo mu Burundi Bachancho wa misi bande bangabo leonsi banani they kill it there you know nuyo Farias wenyene aremewe mu Rwanda yani bakidumu bashitse hari you see so nabonye nico turacari cyo kimwe nabo there's nothing because ari ibintu nkora numva you know romance twifata nkuko tumengo baradukanga mu byerekeye muziki you know no just ni gutuza vraiment nta kirava turacari cyo kimwe kumbure rero umva so umuziki w'u Burundi kabisa kuvyerekeye international business ntabwo zagose yeah so we have to keep on find out tutegeza kuguma turondera kugira ngo turonke natwe uwo mwanya yuko dushobora natwe kuba
kuba turimwo kuko nubwo wumva ngo umuntu ngo bamujanye ngo yagiye Canada ngo yagiye hehe he just going to play for Burundian people you know agiye ku yes niba bari twebwe nyene turi hariya ariko yoga aho jewe ndashobora kwagira akabazo gatoya mbega hamwe tuvuga yuko utaraba international mugabo tukaba dufise umwe wenyene ashobora kuba yarakoze ivyo bintu bigatuma umuziki w'Uburundi ba international aha ntubona yuko ngira ngo dushobora muri national TV yakijya gihugu because ivyo nivyo bintu nabonye igihe Kajani naza muri South Africa SABC ni kuvuga ni South African broadcast urumva South African broadcasting nkuko tuvuga RTNB hano niyo yamugirishije interview Kajanine kuri TV anaje exprime mwayire so this is the one that we call international niwe muntu dufise mu Burundi international kabisa neza cyane you know so umbajije tumuziki w'u Burundi ahugeze muri etape niyo onye no we still turacari kure cyane mugabo umuziki barawuzi mu Burundi kabisa pratique barawuzi neza kila kitu mugabo rero muri rya etape ya business international niho tutarashika you know neza cyane because umuziki wacu tuwe tugize bo nushura kurenga ngaha anye mu Rwanda gusa you know because even abatanzania nabo nyene ntabwo si cyane yes you know kandi turibaza mu bintu byo urabona hari ibintu bitwa copy ugomvye gukopinga nushobora gukopinga kama gufatiria so style nushobora gufatira ibintu bya igihugu ca hano hafi gusa you know Tanzania Rwanda no nimba dushaka gukopinga naho nyene nushobora gukopinga kure tukumviriza ugakopinga nk'imiziki y'abantu muri Argentina yani kure cyane na nini yani challenge those ones there you know you see mugabo tuko tugira challenge na uko Rwanda na Burundi still that thing is still the same you know it's nothing we can say because now abanyarwanda nabo nyene nta international irimo ntabwo bafise mugabo barafise ahubwo sinibaza ko bagira numwe eka nta numwe vraiment nta numwe because n'ubwa mbere mu Rwanda bahora bumviriza imiziki y'u Burundi nibo bari n'abafana ahubwo b'imiziki yo mu Burundi Bachancho wa misi bande bangabo leonsi banani they kill it there you know Nuyo Farias wenyene aremewe mu Rwanda yani batari bashitse hari you see so nabonye nico turacari cyo kimwe nabo there's nothing because ari ibintu nkora numva you know romance twifata nkuko tumengo baradukanga mu byerekeye muziki you know no just ni gutuza vraiment nta kirava turacari cyo kimwe kumbure rero umva so umuziki w'u Burundi kabisa kuvyerekeye international business ntabwo zagose yeah so we have to keep on find out tutegeze kuguma turondera kugira ngo turonke natwe uwo mwanya yuko dushobora natwe kuba turimwo kuko nubwo wumva ngo umuntu ngo bamujanye ngo yagiye Canada ngo yagiye hehe he just going to play for Burundian people you know agiye ku yes niba bari twebwe nyene turi hariya ariko yoga aho jewe ndashobora kwagira akabazo gatoya mbega hamwe tuvuga yuko utaraba international mugabo tukaba dufise umwe wenyene ashobora kuba yarakoze ivyo bintu bigatuma umuziki w'Uburundi ba international ati nubwo tuba turiko turavuga uko hago ngira ngo je ndibaza ngira twari dukwiye ahubwo kwiyemera twebwe kuko uravye mu bihugu vyinshi turabe nko muri East Africa basi ibihugu bigize East Africa dufisemwo umuntu urabona ko igihugu cacu gisa n'igihugu bakunda kuvuga ati nagahugu gato mugabo agahugu kiyemera nimba dufise Kajanine none ahubwo ko twebwe twari dufise ico dusumbya za Rwanda za Tanzania yes kubera uwo muntu hehe na he kubera uwo muntu ego cyane neza cyane kumbere rero jenze kuva ngaho nce nigarukira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndakuzanye mu muziki wawe for real muri reggae music ari nayo ukora cyane
ugerageje kuraba abaririmbyi ngaha mu gihugu cy'u Burundi bafata gute ndiko ndavuga abaririmbyi baririmba profile bafata gute aba ragaman nkamwe donc aba reggae man abantu baririmba reggae ese barabaha amasho kuko nitsi ibintu tumenyereye ntitumenyereye tubona abantu bakora reggae nkamwe mwicarana n'abantu bakora ama profile bigenda gute bipfira he ngo iki kintu kibona gute icambere novuga nuko reggae music ubwa mbere ukuntu yatangiye kubaho ntiyabayeho mu bintu bya it's not just a style, you know. Umva kandi abaregemani kenshi ntabwo tugenda murazi zijya style zo yeah me you know mwe byo kwiyemera canke so we just a humble you know humble people uvuga ko twicisha bugufi akenshi yes akenshi abantu bavuza reggae music benshi babo ushobora kuvuga yuko bana na 85% or 90% kabisa are the Rasta people because this music come from Rasta rebel music, you know. Kuri umuziki wa reggae bwa mbere n'umuziki wavuye ba Rasta neza cyane, but even now hari barivuza mugabo atari ba Rasta, you know, because it's already yaramaze kuba muri normal no mu bantu mu yandi ma style bisasanzwe mugabo uwa mbere n'ivya mbere byatangiye kuva mu bantu baba Rasta. So hano igituma bata nkuko mwabajije batatu batabahibiraka bataduha natwe n'ikibanza, you know, for heaven things, you know. Icambere nuko urabona abantu bafise ukuntu publicité y'ivyo bashaka gupublicita ivyari vyo, you know. Kubera kurazi yuko in reggae music akenshi cyane ntabwo uzokumva umuntu ngo ariko aririmba ngo amatako ngo ibisusu, sorry to say so but this is what's happening, you know. Murantunga kuvuga urumva nito biko ko biraba because ibyo dushobora kumva kenshi abantu nabo bakurikirana no gukunda ivyo sikuvuga ngo barabikunda mbwa barabikundishijwe batako nabo baja kubikundisha abandi. Yes, because huguru radio kuma uzumva ni sunyene sanzoga ni bebo zozo, you know, you don't, I just don't want to talk about, but you know this is nikonyene umva yuguriye TV nibyaza kubona no abakobwa bahenye umva muri za kabare no gusevya bibuno, you know. So and the people they like it, you know, they like what they see. Abantu bakunda neza cyane umva kuvuga ko bakundishijwe neza cyane kandi bakabikunda kandi abantu banaminia banachona kwenye TV ni kweli cyo bumvise muri radio nibikima, man, you know. These things is a very high point, you know, you know, if you should think about it neza cyane, you know. Asante sana. So Rasta people change mvugeti reggae music ukuntu style yajemwo reggae music ntabwo uzoshobora gusanga kenshi ngo tuko turirimba ibyo bisusu no, you know, change ngo tuko turi because we don't have a time for that. Nta mwanya w'ibintu nk'ibyo dufise. Twebwe turabantu bavugira abavugizi b'abantu, you know. So we talk about life, tuvuga ivyerekeye ubuzima, imibereho y'abantu, you know, what we see, uko ibintu tubibona, you know, uko ibintu twabibonye canke mu vyumva canke you think yumva canke bishobora kuzoza bizoba bimeze, you know, because most of time wavyemera canke wavyanka mugabo reggae man and the Rasta people, you know, ni ntumwa neza cyane, ni ntumwa neza cyane. We are messengers, you know. Whether you like it or not, you take it or not, uvyemera canke wihakana ni gute mugabo umenye yuko with the messengers, with the prophets, you know.
rero intumwa ntapfa kuvuga ibyo ibintu sijuye nk'ibyo bya mabisusu by'ibiki n'ibiki my lord. So always we check about people, ubuzima bw'abantu kuntu bugenda kandi tugahanurana you know. So now in this time muri umwanya kenshi cyangwa usanga kubera ko abantu batari iyo muziki yacu ntabwo ya publishijwe kugira ngo publicité kugira ngo nayo ikundishwe mu bantu, you know because iyaba ivuzwa cyane mu maradiyo no mu mateleviziyo umbe natwe boza baduha umwanya natwe bakatwumvita mu bantu zenyuma evenement yabo ariko arahaba n'ibiki you know. Ariko utibagiye kuri umwe mu bantu we baronka ibiraka bikomeye cyane ahantu hakomeye cyane musaza harura mu uyu mwaka waruri ibiraka warose uri numwe mu bantu barose ibiraka byinshi ngaha mu gisagara cya Bujumbura kandi ahantu hazimvye gusa. Twaragiye muri za arena za bebashahandi ku Bafaransa muri town hajya sinzi barahinduye izina mugabo je ndahazi hari centre culturel français mugabo nuva bahita IFB Institut Français yeah. Toi muri za marahaba yari twumvise tumaze kuvugiriza muri rya festival. So n'utundi duke twebwe twaranjije nk'imisi ya Bob Marley Day 11 May umva 11 May yeah. Gusa turagerageza uko nyene naho nyene umva kwari we must step in and force to win because umva none kuri ko badashobora gukora umva ari umuziki none muziki turawuvuza and why kubera iki none badashobora kutu so turagenda tukagerageza kuyerekana nivyo byiza cyane kugira ngo batubone basi even next time urashobora kugira icuvuze ko wamaze kubona n'ukuntu okay music it's coming n'ukuntu tu performing n'ukuntu tu neza ariko se musaza tugiye ngaho wavuye ngaha ndibaza Esther ari kwibere neza cyane yari muto cyane yafise maybe I don't know 4 years old neza cyane yarakiri muto kugaza isaha mbega Esther nishi abantu batari maybe tugire ko tunabwira abantu batari babizi sinibanga Esther nishi ni mushikanje muto neza abantu batari banabize banashaka kubona bamuze Esther nishi my friend n'umustar ndibaza wasanze umwana wasize oya kabisa hari umustar frame nasanze kabisa ari salute ari bon neza cyane ngira nibaze kibazo hari cyo bafasha mu muziki wa Yogama ico kibazo kiragoye cyane kego cyane mugabo kugeza ubu nothing na kimwe she ever done na kimwe mugabo no banibaza yuko bari ico bakibituma ya mu bintu in the middle because you found abantu uko je nabishize nuko namusize ari umwana muto umva nsanga ubuni bamwita mama lao no mama yao je warasitse ucura mugara ko utangira kubona takana nasize ari you can't take it like that you know yeah, she's big you know yeah umva mugabo bakaba bari bafise bari mu company ayo sanga they already signed contract with them and things like you know so nico no banibaza yuko sometime kuko twegeze no kubivugana ko gatoyi gusa you know igihe twari tugiye kugira ariko twagize nabashizemo indirimbo yanje nashatse ko turirimbana nabo and I was keeping it from where I was from vaho nari mbavuga ati indirimbo makanzo ririmbana na bene wacu badogo zangu you know yes ubuntu burihabwa yeah arimwo muri mu gitero ca mbere eko ubuntu harimo vraiment burihabwa 2020 so twarigeze kubaza ko okay how can we do so that bashobora kubi pushinga no muri ntuzenya yiwe mugabo bacambwira ntuzenya itereke bya company company barimwo you know how they work you know barafise amategeko yabo muri za company ndabizi
and utegerezwa gukorera mu understand it, munsi you know. y'umurongozi nyene. Yes. Hanyuma je nanje nkaba ndi company nkuko mumbona mugabo hari abo twari dukorana aho narindi South Africa n'ubu unye ari bonyene they set up my music in every platform. Nta platform nimwe ya music ushobora kuraba Yoga Man Fet ukamubura. No. Haba muri iTunes urazi uvuze muri ibintu bya ntuzenya byama iTunes niyo iri high the first. The first muri zose izindi zose yego zako mugabo ziri hasi munsi ya iTunes. Na nico kintu abaririmbyi b'u Burundi babutse. Now yes. Yes, most of the time because birukira muri ntuzenya za baracaguhereza muri YouTube ukaja guteresharja baracaguha muziki. What is that? No, you must get there. Muri za iTunes za harizo bita za Spotify. Yes, Spotify. Muga hari yindi za before Spotify. Yes. So mugabo wamaze gushika muri iTunes musaza automatically zo zindi zose wamaze kutumbukizwamo uri automatically because iTunes ni controller zose cyane. Neza cyane. So kubwanje rero for Estanish kugira ngo kugeza ubu atana kimwe kirahaba cyane uvuga ngo baramfashije. Maybe it could be kuba izo ntambamye nk'izo by'ama company n'ibiki canke baracabiraba uko bizoba, but for me I really don't know. Sindabizi. Neza cyane. Akumbure rero ndakuzane imbere ko nza guhava ndakurangiritsa ndakuzane akenshi na kenshi twiyizire mu gihugu cyacu cy'u Burundi siko canke se mwisi nzibo umpereze abantu bakurespira muri reggae hano mu Burundi na around the world. Sure, I can speak about around the world, but here mu Burundi in our country for real, I don't see mugabo uretse ko harabo twakoranye harabo twakoranye from since those times, you know, bamwe rashobora kubavuga hariho Ajoba Love nimba sinzi ko mwa mumuzi ndamuzi musaza mwatanguranye kera cyane. Ajoba Love, yes, long time twarakoranya no kubana twarabanye the same house, you know. And then I don't know undi yitwaga nde mu Burundi musaza. No, hariho band yitwaga Lions Band. It was based muri Asiatique. Yes. So bajya anye yeah, they used to push me in terms of ibintu vya live because urabona tuvuza live kandi niyo twamye tuvuza since a long time and asiko live music is so expensive music no muziki uzimvye neza cyane nawo wa mbere nawo witwa umuziki. Yes, yo mvise umuziki ucomeka gusa nzenya apana playback laptop or playback there, you know. No ukananirwa no kugira kuri beat ama contract. You know what I mean, you know what I'm talking about, man. And then nivyo okay, we get where let's say so in the country, you know. You see, so the Lions Band niyo yakunda ku niyo yafashaga akenshi iyo tugiye kuvuza. Yeah, so it was backing me. Yes. Mbo aruhande naho twarafonda twaragira ibintu vya Lonzme muga turi kumwe na ba Ajoba Love niki. So now abantu novuga twarakoranye but umuntu my inspiration I don't see nobody because you were supposed to be there before me. Apana twakoranye tegeza kuba uwona rinzi mugabo hari uwundi yarariho since long time, amen, since long time kandi uwo muntu yarakoranye yaramaze no kuvuzanya na The Way Lies. Yes, The Way Lies band ya Bob Marley. You know umuntu yitwa Jampara. Urumva umujama
uri umwumva umujamarihe aba mu Buholandi n'ubu twari turi kumwe and you know we were supposed to be together abantu badasaza muri musaza bintu ntasaza abantu kweli badasaza vraiment twasomye no mu bitabo kabisa Jenda saluting ukuntu sinzi uko yifashe cyangwa uko byagenze but yeah the man is 60 something, you know, 63 years old and then mugabo asa n'umuntu wa 30, you know. Bamushize ko bamuhagarane nawe bavuga ko wotorekana ni braza wake mkuwa. Nyemerere rero musazi, nyemerere imbere ko tuza gwava turangiza turangirize kuri iki kintu. Mu byukuri hari abantu batazi ko yoga man benshi ku bantu bakurikirana ibiganiro cyangwa se benshi kwanza barakuze mugabo around the world ntabaciriyemo you know around the world umuntu yamye anyinspire muri reggae niwangize kugira ngo ushobore kubana reggae man neza na neza n'abantu babiri batatu wa mbere ya Bob Marley you know Peter Tosh number 1 you know Bob Marley na Peter Tosh. Peter Tosh ni kariko number Peter Tosh number 1 kariko musaza. Yego. Mugabara korana. Yes. Yeah. Mbo hakaba rero n'ubuntu umunya Jamaica nyene bita Capleton yo onyuzo mubona. Kanda cyariho. Aracona mutama kiriho arasimbara kandi afise band ikomeye King Fire, you know, abandi bamwita mutazira King Shango. King Shango yafashe yakunze izina ry'umwami wo muri mu gihugu ca Nigeria bitaga Shango. Yeah, kuko nawe uzomubona rero onye King Shango yo Capleton kandi yambara nawe nyene afise Teben just like me. Rock Teben nkuko nyene. Neza cyane. So niyo bantu bangize inspiration cyane muri reggae music, you know. Kugeza n'ubu, you know, before I used to sing indirimbo za Bob Marley na Peter Tosh. Ntaramenya n'icyongereza, amen. Mugabo nkasubiramwe ijya ndirimbo ukuntu yayirimbye n'ukuntu ndero ngiye kuyiperforming ijya ndirimbo abantu bari ngabacavuga ujya mu type ku cyongereza yarasaze kandi cyo gihe nta kimwe nari bwamenye abora Idrissa Mariri, you know, so music did teach me a lot. Yaranyigishije cyane muziki, you know, is my teacher. So mu nyuma narangenda kubaza rero abazi byongereza n'ibiki ebwana indirimbo isigura iki bakansigurira urumva ntangura rero kumenya nico cyongereza muri reggae music. See, reggae music did teach me even language English, you know. Nisikuvuga ngo cyongereza cyonse labda nakimenye iyo narindi za England cyangwa South Africa cyangwa no natanga ukimenya ndi ngaha ahubwo ni navyo byangize no kumenya. Yes, reggae music teaches me, you know. Ndirimbo ya Bob nashura kwiririmba yose, you know, igahera bien uko yabivuze uko ya pronouncing byose neza cyane. Yes, so now these are people that nibo bantu was my inspiration. Asante sana, you know, merci. Peter Tosh, Bob Marley, you know, and the New York Capleton. Neza cyane batazira King Shango. Neza cyane. Mbere ko turangiza umfashe tubanze dushike kuri Saidi Blaza. Uyu munsi ku bantu batazi yuko Yoga Man asanzwe agendana ubumuga, ingwara y'ubumuga neza cyane, niyo mpamvu ndiko ndaza no kuri Saidi Blaza nibaza murabibona. Rest in peace musaza, ariko yihangane. Ngomba duhereze kuri iki kintu musaza. Uyu munsi uri umwe mu bantu bagendana ubumuga bwo kudatembera nk'uko Imana iba yarabikoze ku maguru, agenda ku magurane, we yariyunguye n'amagurane, niko bimeze neza cyane. Ariko uri n'umuririmvyi wa mbere mu gihugu cyacu, wa mbere azimvye, wa mbere sindiko ndabesha kandi ndibaza abantu barabizi azimvye musaza tubahaze azimvye neza cyane. Dusibye nibyo rero ngo mbugire icuvutse abantu bafata abantu donc bata akarorero nibaza ko wumvishe ko Saidi yoba yarazize kutitabwaho
yazize kuba ata muntu amuri hafi kandi ari umuntu yaririmbye indirimbo za reggae zihanura yaririmbiye igihugu musaza ngo mugire ico uvuze abantu batitaho abantu bafise akamaro nka mwebwe kugira ngo donc ukaja guha umugati sinzi ko rwavyumva ukaja guha umukate umuntu agenda n'amaguru abiri hari umuntu agenda n'amaguru ane kandi vraiment bishoboye ibyo bintu asumbya na wa muntu a prince dos akora live music gira ico babwiye kugira ngo duce turangiriza kuri iki kintu musaza icambere uko novuga sinzi nuko nyene how the romance been spreading uko histoire zagiye zivugwa umva kandi sinzi ko nshobora kuvyita yuko byari muri in the way of isaku canke mugabo ukuntu ibintu bivugwa bamwe uribuka ko natangiye kuvuga yuko you know reggae musicians are the prophet nk'intumwa you know so igituma wowe bata kubera umuntu nk'uyo onyumva yararirimbye n'indirimbo z'igihugu neza kandi zirakundwa za independence n'ibiki nawe nyene ndamuzi igitambo onye twari kumwe na Joe Balove nawe nyene yararimo you know Saidi brother yes muri zo nyene za 99 97 gwera ku 97 98 twari turi kumwe you know hari ama histoire yagiye kuko urazi uko akenshi bo naho no bivuga canke no bihora umva abantu nuko babizi bamaze kubona umurasta umva cyatangura kwiyumvira kwanza ikibazo cya gatabi umva kica kiza faster man you know let's just say it you know straight you know bo bikaba byumvikana yuko nawe sinzi barigeze kumufunga i Rwanda sinzi bamuziza ivyo nyene ya iganja nibiki you know but let's put aside ibintu by'itabi nibiki tubishiri pembeni kuko okay ntabwo tegeza kubivuga mugabo umva Rastafari birazwi neza cyane birazwi you know so we cannot keep on hiding nabwo ushobora kunyegeza ikintu and we talk about kibone umva amata y'ifyufyu yamayera nushobora kubaza ngo bana ngo ndakuzana amata ngo y'ifyufyu ngo asagute kuko arera uzanya yandi atera umva ico n'ikindi kintu ntabwo ari ryafyufyu you know so kubarasta n'iryo tabi umva nuko nyene bimeze n'imbere y'abantu n'imbere ya kwisi yose kumatisi yose umva that's how they take it rero kuri we sinzi gituma batashoboye kumwitaho you know canke ariko agapointing nkako uribuka ko tugeze twavuze yuko abantu publicity urumva na media nayo nyene irafise mwigihara you know media tuvuze media ibintu nk'ibi ama TV ama radio ni them medias you know ukuntu ba publicity ibintu naho nyene birafise uruhara my lord urumva neza my king ko ndavyumva neza cyane musaza yes so ukuntu abantu bari bamaze to pitch up informations about Saidi brother ukuntu abantu bari bamaze kuronka umva information za you know none urya anye no munywaro mugi gusa nibiki urumva punguga amajyo tabi sinzi nibiki umva mambo mengi fire you know but ikintu cyambere twari kuraba hari kuraba ivyo yamaze kumarira ivyo yamarira ico yamaze kwanza mu myaka yaheze cyane apana gushira imbere ibintu byantu sisi amatabi because you heard that amatabi yapfumwa nabi tumu ninde yameze gute na gute no kumumenya kwanza uyu ninde ndaba yakoze iki umva emaze kuko
nimbere yuko yitaba Imana narigeze kubona mama by'amaposta apostinga asaba imfashanyo mamen asaba imfashanyo avuga ati nk'ubu noronka chance nkabonana basi na n'umukuru w'igihugu ico no musaba afashe je bwanje uku umva nyene ibintu vya music you know so he was trying no gutabaza umva nawe nyene si uvuga ngo mpaka abantu yari yagerageje nawe nyene gusaba you know asaba n'abasani ewana mugire ico mumfashije you know so bica bigaruka kuri ya ntuzenya ya abarege music ukuntu badufata mu gihugu kandi ivyo bintu nabisanze gusa mu Burundi trust me mbere ndiko ndakubwira uje hanze y'u Burundi gusa naho onye muri Tanzania gusa urabe valere ihabwa n'umurastamani umuntu w'umuregemani makingi ariko kandi kubera iki babaha ijya ntuzenya ni kubera ivyo bamaze kugira imbere y'abantu ivyo bamaze kwemeza abantu kandi barabemeza kabisa uraba agaciro valere abaregemani bahabwa ngaha mu Burundi usanga bitandukanye no mu bindi bihugu cyane rwose because abaregemani muri babashira muri ntuzenya ya even no muri guverinema canke usanga barimwo umva as some symbol of heroes canke not just legends apana gusa legend nabo nyene ubwabo but it's a hero of something umva ni hero wa kitu fulani ico yamaze mu gihugu kandi byamavyerekanwa umva ko gaciro neza cyane twarabibonye muri za Kenya twarabibonye muri za Tanzania umva Malawi South Africa ho ntuvuge you know so ahi wacu gusa niho twasanze biri different somehow you know ariko nanje kubwanje sinzi if I'm trying to just you know have a thought you know think about it change kwiyumvira birashobora kuza ni bukebuke musaza bashobora kuza mugabo kugira ngo bize naho nyene bizotuvako is our duty it's our duty nabo baregemani canke abarastamani sinzi umengo barabaciye intege umva baca nkuko ntakuraje kandi bagifise yo kwasaba aca yibaza ati none naho nogenda hajya urabona bataducukuriya hivi umva nkakujya kuntu you know muzaza ndagushimira hanyuma kandi hariho bende nigeze kumva a long time ago ntabwo nari ndayizi jewe iyo groupe na barayimbwira kuva nshika mva abantu bambonye mvuye kuri stage bangura muzi ngurabazi ngo mbe bavuga ngo lion story mugabo mwace ntabo nari ndababwirwa tu agatice nabo nzi kweri umva ariko nuko nyene sinzi because reggae man akenshi ntabwo utegerezwa kwibaza n'ikintu kimwe gusa cyangwa you know because remember we did say that reggae music it's a music that comes from Rastafari movement you know kandi Rastafari got agenda urazi agenda n'ikintu nyine dukorera ko umva dukorera ku kintu cyo be honest you know peace love humanity umva ubuntu mu bantu you know amahoro umuntu you know atagu guhengamira ahantu hamwe canke you know so if some rasta man canke some reggae man bagize mistake canke wo byagize usanga byahabaye nko ku hantu usanga umuntu ahengamiye
uruhande rumwe muri message ziwe atanga, you know. So ibintu nk'ivyo bigaca bigira sometime na n'izindi ziri mu gihugu in this time bashobora gutinya, siyo kuvuga ngo sometime baratinya kwemvita aba bantu nk'aba anye none unye ntashobora kuza kuba nka babandi canke reka ndagushimire cyane wakoze kuba wanyitabye, ariko akajambo kanyu mushobora gutekerera abantu bari bagukurikiranye kugira ngo ndakurekure hama tuzosubira ikindi gihe. Bana akajambo je nshobora kuvuga nuko just I'm gonna speak about nza kuvuga kuterekeye just the music industry iwacu mu Burundi neza cyane. Yes. Reka duswe kandi kuvuga yuko ndiko ndavugira reggae music because I'm a reggae man, you know. Ariko nukumenya yuko reggae music ari umwigisha, yes, yigisha iterekeye amahoro, urukundo mu bantu, ubuntu, you know, all those goodness, you know. Kandi ari kaca nituvuga yuko kubera ko umva Jamaica niyo yakujije reggae music, mugabo is one of our culture also, because reggae music ni culture music kuze yagizwe modernize kuruta izindi culture music, you know. So biracarimwo muri mu mico yiwacu yi Burundi niki. So reka duha umwanya n'ikibanza naco this reggae music, umva basi mutwumvirize natwe ico dushoboye kuvuga ikibanza natwe bafate nk'abandi, because bumve ko muri bamwe, kubera ko mutumvirije this message of reggae natwe nituzumviriza yanyu ba reggae neto byavyumviza, kandi ibyo mbandanya mwumviriza nivyo bibandanya kubapoteza neza cyane, mupotere kabisa, kuko iyo miziki ibisusu nibiki kubaja ikibata mu manga sikuvuga ndiko ndaponda canke ibiki, this is a reality. Umva uyo muziki kuja uca kubata mu manga, rero umviriza to the message. Message sikuvuga yuko message yamitangwa gusa na pastere canke na shehe canke nande. Message umviriza neza, reggae hamuitahure hama uzoraba ukuntu reggae it can change you, ishobora kugushanja ukaba umuntu kabisa w'ubuntu. Asante sana. Nico gusa je nshobora gushika. Urakoze cyane. Dushigikire muduha ikibanza natwe. We are coming to teach, nothing else. Tuje kwigisha. Asante musaza. Urakoze cyane. Ntabwo tuje kugira competition. Tuje kwigisha gwa rukundo ruboneke bwabo umuntu ruboneke bice muri reggae music. Bijya bintu mwama mwiruka uri kwinyuma ngo muko murondera ngo urukundo murondera amahoro muko murondera iki. No, come and listen to the reggae music. Message, you will get it. Masa say bless and bless all of you mwese muko mutwumviriza. Yes. Asante sana. Merci beaucoup musaza. Urakoze cyane. Ndabashimira cyane, murabona ko Yoga Man ameze neza fresh sana muri Peace International TV. Mariko n'abashirano indende nko bisanzwe, ndabashimira cyane. Merci beaucoup.